Bagenzi uno munsi bijya kuba ukenye bikomoka hano henshi, kuba amikoro yawe ari mato bikomoka hano henshi. Aho wiga usanga wigana n'abantu bakenye, aho usenga ugasenga n'abantu bakenye, mu kibana huba ukaba hari abantu bakenye, aho ukora hari abantu bakenye. Donc citwa vibration yawe n'ubundi cyo vibra kuri iyo niveau n'abandi bari ko abagukikuje bariko. Uno munsi urabona abantu baje no kwiga na za kaminuza bakazimara. Iryo jambo nkunzi no munsi kutagemera pe kuvuga ko peut-être umuntu yarize université tukabigezaho. Naho tukivuze mu Kirundi ngo kaminuza ukumva ngo yaraminuje muri igisata ariko akavayo adashoboye kwibeshaho. Umugani wa Traore ni bavuga ati burya basokuru bacu twe twibira ko tubasumvya ubwenge n'ubumenyi kuko tuzi kuvuga indimi mva makungu. Nico coba kigaragaza ko tubasumvya ubumenyi n'ubwenge. Ati no, ati bari bazi kwiyingura ivyo bambara, bari bazi kwikorera byose bakeneye. Atari ko no munsi twebwe nta nakime dushoboye none ubwo bumenyi dufise budakemura ibibazo dufise ne bumenyi iki. Uburundi bw'ejo kujya bakunda kugira ugwaruka ngo mu Burundi bw'ejo, ubwo Burundi bw'ejo bushobora kuba bufise ikibazo gusumba ibibazo biri no munsi. Iyo ariko arazi ibibazo ntibice bitabagwa aho nyene ejo kizoba cabaye ikibazo gusumba. Umunyepolitike ngize kugirisha ikiganiro Francis Royero ni n'umunyepolitike avuga ko azonahatanira imyanya y'umukuru w'igihugu 2027. We yavuga ati kuvyo mbonesha amaso ati 2030 turashobora kuzoba dufise ikibazo kinini gisumba ico dufise uyu munsi. En fait we yaraba yuko ibibazo abonesha amaso ntibiriko biragwanirwa ngo bitoregwe inyishu. En fait nta bariko baragwanira gutora inyishu z'ibibazo biba biri grave. Ati byo rero bizotuma bientôt hazoba ikibazo gisumbirije. Ariko reka twizere yuko ibi kutabaye kubishira habona gusa bene ko abo vyega bazoraba ndava nk'ubushikiranganje bw'indero bufadikanije kandi n'intwaro bazofadikanya bagasubiza ibintu ku murongo. Sino ejo usanga Uburundi busigayemwo abantu sometimes babuze ko bagira abandi barigire mu mahanga. Nuko ndabibutse rero kuyabonesha ariko kandi babwire ko tuzora tubana day by day, umunsi ku yundi tuzoba turi kumwe ngaha dusangizanya ivyiyumviro. Uno munsi reka mvuga ni nimba uno munsi utari kwishure ukabona urakenye ukikujwe n'abakenye ko mwe navuga ati aho ubaye inshuti zawe zirakenye, abakwigisha barakenye, abakwigisha muyoboka mana n'ubundi naho huriraho n'abakene. So nturi giti gishinze uvuga ngo kirafise imizi itoranduka. Il faut quitter va ugende ahantu uzoronka ba role model, abantu wikikuza, abantu bivyitegererezo ushobora kwigirako ukarahura ko ubumenyi. Sometimes sinzi ko murabona nk'ubu nawe wiravye ubumenyi ufise n'ubwenge wumva ufise eske birakuhuriranye nuko kuno bayeho umva bingana nimba bitangana. Ifo kuva ngaho ugende kurondera aho ubaho ukuvyumva kandi ni kibazo cy'umwanya gusa birakunda. Naho mutaha rero tuzohurire mu yindi video. Bye bye.